ntabwo twapimye ku mubiri gusa ahubwo ibi bintu bikorwa n'abantu bavyigiye. Mu majambo make birujuje ubuziranenge kandi biremewe no mu buryo bwa sante ko bidashobora kwonona ubuzima bw'umuntu. Uhereye uyu munsi izi sabuni tugiye gutangura kuzishikana mu bantu. Nibaza ko namwe murakoresha amasabuni, dufise nyinshi twazanye ngaha. Make sure ku mafaranga wazanye ntutahe udatahanye isabuni. Mugende mudushoreye kubera ko ni mwebwe muzodushingira intahe. Ni mwebwe muzodushingira tugirere ko gusa neza no kumota neza kuri twese. Ndabaramukije cyane. Icambere na mbere manje gufata kano kanya ngo ndabashimire bivuye ku mutima ko mwumvise akamo kacu mukadutera iteka mukatwitaba. Murabizi yuko uko twogerageza gukora uko ariko kose ibikorwa bidafise mwebwe nta hantu na hamwe bishobora gushika. Mw'isi y'uyu munsi ni ngombwa uko umuntu yoba ari umunyempano kose, uko umuntu yoba afise ibikorwa vyiza akora, uko ikintu coba ari ciza uko ariko kose, ni mpaka aba afise abantu aribo mwebwe kugira ngo mushobore kumufasha kubishikana kure. Mwumve rero ngo turabashimiye cyane ko mwatwemereye kwitaba kano kamo kuri uyu munsi. Hama twicaye ngaha kw'izina rya Leko Company, ntabwo twicaritse ngaha na Alvella Muhimbare, usibye ko uno munsi biri official ko nanjye ndi umwe mu bagize Leko. Bahora banyita ngo mama fashion kubera ko murabizi ko mfise aho ndandariza impuzu z'abadamu, ariko uyu munsi ntabwo nkiri mama fashion gusa ahubwo ndi mama Leko. Aho muzoza murambona hose muzoze muraba mama Leko. Hama igikorwa catwicaritse no kugira ngo tubereke ibi bikorwa vyiza twari tumaze igihe turi mu ruganda turiko turagerageza guhingura kugira ngo tuzobishikirize abantu babashe kubikoresha. Ico nshaka kwizeza abantu mbere yuko dufata umwanzuro wuko twemeza ko tugiye gutangura kubishikana mu bantu batangura kubikoresha, ubwacu twaravyipimiyeko. Turamanza turabikoresha haba mu kumesura, haba mu masabuni mwabonye, turagerageza turayoga kubera ko ikintu conona umubiri ntabwo ukibona uyu munsi gusa, biragusaba umwanya ukamanza ukavuga okay, ikintu ngomba guha abantu manze menye ko nanjye ntanze produit nziza. Turetse n'ivyo ntabwo twapimye ku mubiri gusa ahubwo ibi bintu bikorwa n'abantu bavyigiye. Mu majambo make birujuje ubuziranenge kandi biremewe no mu buryo bwa sante ko bidashobora kwonona ubuzima bw'umuntu. Uhereye uyu munsi izi sabuni tugiye gutangura kuzishikana mu bantu. Nibaza ko namwe murakoresha amasabuni, dufise nyinshi twazanye ngaha. Make sure ku mafaranga wazanye ntutahe udatahanye isabuni. Mugende mudushoreye kubera ko ni mwebwe muzodushingira intahe. Ni mwebwe muzodushingira intahe mukavuga yuko amaproduit yacu ari meza. Hama mfashe n'akanya ko gushimira Leko kuba barandavye mu bandi banyempano benshi bakabona yuko ari jewe umuntu nkwiriye kubaserukira kugira ngo nshikane ibikorwa vyanyu kure. Banyakubahwa sinzobakoza isoni, cane cane ko ari ryo shirahamwe rya mbere ringiriye icizere rikambonamwo ko nshobora kubakorera bino bikorwa bigashika kure. Nzotuma baticuza impamvu bampisemo nk'umu brand ambassador, ahubwo banashima Imana kuba Imana yarabahaye iyerekwa ryo guhitamo jewe, kubera ko ibikorwa vyabo nivyashika kure nanjye nzoba nshitse kure. Kandi nitwakorana neza bizotuma n'ayandi makampuni nayo angirira icizere akabona yuko dushobora gukorana. Nuko ndabashimiye cyane ko mwemeye kubana natwe. Sinovuga amajambo menshi, babasiguriye amasabuni ukuntu akora, turayakenera mu buzima bwa misi yose. Cane cane abamama nibaza yuko tuzobana muri runo rugendo rwo gukira amatashe mu maso. Even me murabona ko aracariyo utuntu. Naragerageje gukoresha aya masabuni mbonye ari sawa ngiye gukira ndavuga ntoya
reka ndindire nzokire ndiko ndamamaza kugira abantu babone yuko amasabuni dukora ari meza. Simpave ngira ngo intangure kwamamaza mfise po nziza bizongora gusigurira abantu. None kusa neza mu maso vyagenze gute? Ariko babonye ko ngifise tuno tuntu mu maso dukenya, aba nkababwiye ati muze dutangurana urugendo rwo gukoresha isabuni ya Reko, bakabona ikintu cahindutse ku mubiri wanje. Nibaza ko bizotuma n'abandi batugirira icizere bagakoresha amasabuni yacu. Murakoze kuri byose, tugirere ko Imana ibaha umugisha. Ku mazina yanje nitwa Niyonzima Romain Enrique, nkaba ndi umuyobozi mukuru muri mwishirahamwe Restore Company. Restore Company naryo ni societe yishinze guhingura ibikoresho mfasha miryango, mfasha abantu, buri kanya turabikoresha aho tugeze hose, haba no muhira. Ivyo bikoresho navyo bikaba bigizwe n'amasabuni atemba, no kuvuga amasabuni y'amazi, habe n'amasabuni agumye. Mu gifaransa baravuga ngo les savons liquides et savons solides. Uno musi rero twazindutse dutanguza icese gushira habona ivyo bihingurwa duhingura muri Restore Company no kubidandaza icese. Ngira ngo mwabonye kandi yuko muri ico gikorwa cari citabiye n'abatari bake, aho mwabonye n'amasezerano asinywa hagati y'uruganda Restore Company nserukira na Alvella MUHIMBARE Entertainment. Ivyo bikorwa navyo bizodushikana kuki? Bizodushikana ku kumenyekanisha mu gihugu cose ivyo bikoresho duhingura ariyo masabuni. Ayo masabuni yacu agizwe n'amasabuni adukoresha mu kumesa, mu koza no gutunganya ahantu tuba n'ibikoresho dusanzwe dufise mu mazu yacu. Ariko hariho iyindi sabune liquide ikoreshwa mu koza ivyombo, ibirahuri, amasahani, ivyo vyombo nyene dukoresha mu bijanye no gufungura canke mu bijanye n'ibinyobwa. Hariho amasabune kandi toga, hariho ayo dukaraba. Ivyo vyose ngira ngo vyagaragaye mwabibonye. Twifuza iki? Restore Company ifise intumbero zikomeye cyane kwegereza ivyo bikoresho vy'isuku n'ubwiza abene igihugu bose. Dutangura twisukura mu gitondo kugira ngo tuje ku mirimo yacu ya misi yose. Dukoresheje rero amasabuni ya Restore Company tuzosa neza kandi isuku ryacu rigende neza. Ico ni ikintu ca mbere. Ikindi ca kabiri, twifuza guterera mu iterambere ry'igihugu, aho twifuza ko tugabanya ubushomeri. Rego ntitwobuheza kuko n'uruganda rumwe, mugabo zibaye nyinshi zoteba zikabugabanya ku rugero rushimishije. Rero twifuza ko tuzogabanya ubushomeri mu bijanye no gutanga akazi kugwaruka. Ikindi naco twifuza guterera mu iterambere ry'igihugu, kino gikorwa c'ubudandaji citabiwe na benshi. Product kayimera neza, abantu bakazikoresha gose, bizotuma akanoti kaboneka. Akanoti nako kabonetse ca dutanga amakori. Amakori nayo tuyatanze, ibikorwa vya leta bica bitangura gukorwa neza. Nivyo twifuza. Mu Burundi biracakenewe yuko hashigwaho amahinguriro menshi kugira ngo imbona kazoza y'igihugu ishikirwe. Abanyamitahe rero twabatera kama kuja hamwe n'abahinga mu bijanye n'ivyokorwa n'ivyabene gihugu Burundi bakeneye, kugira ngo akenshi ntibazoze baraja kubikura hanze ngo baze kubidandaza mu Burundi, ahubwo twebwe nyene twebwe tuvyihingurira, baza niyo mitahe tuhingure, haronderwe mbere n'abahinga mpuzamakungu ariko baze guhingurira mu Burundi ivyo bikoresho vyankenerwa abarundi dukenera buri munsi. Ivyo bizotuma rero amadovize yama ariko arabura acaboneka, kubera yuko hakuzana ibintu mva makungu, twebwe nitwe tuzoba dushora ibintu mu makungu. Ivyo navyo bizoca bizana amadovize. Nibitwarike gushiraho amasosiyete ahingura ku bajene naho, ku bakiri bato. Ubu hariho ivyigwa vy'iterambere, nibitwararike kwiyumvira. Buri ukiri muto wese niyumvire noterera igihugu mu gushiraho iki abantu benshi bokungukirako, kumbure kikazana n'amadovize. Ico kibazo ukiri muto wese agiye aracibaza, noterera iki mu iterambere ry'igihugu, mu gushiraho iki gishasha
hanyuma nk'uko ubu imbuga ngurukanabumenyi zarabonetse kwamamaza ikintu gishasha ukeneye gushiraho n'abandi banyamitahe bo vyitabira kubera yuko hari igihe abantu bafite umutahe mugabo umutahe umenyi wo kwiyumvira gushiraho ikintu gishasha wisunze wa mutahe buryo ngo abandi bantu baze kukurondera bahurumbira cya kintu washiraho biracagoranye gato rero abo bakiri bato niba bishire mu muto kwiyumvira buri munsi noshiraho iki nokora iki cyo tuma abanyamitahe babona ko bonshigikira gutyo iterambere ry'igihugu rikaboneka nibiyumvire. Ikigera kabiri uzosanga abakiri bato mu miryango yabo mu babaji babo haba hari abanyamitahe yego nta kare na kamwe kabuza abanyamitahe abakiri bato nibaje kuyagisha abo banyamitahe babahereza canke babashikanira canke babapresenta imigambi mishasha kuko abakiri bato bari n'imigambi mugabo birabananira gushikira kurondera bene imitahe ngo bashigikire iyo migambi yabo. Hasaba rero nti abakiri bato babishoboye baze begere uruganda Restore Company rero kuko mu ruganda Restore Company turafasha no mu gutanga akazi ku badandaza abakiri bato bokwiyungunganya bakigira umugwi hama bakaza kudusaba ati reka dukorane namwe kudandaza aya maproduit yanyu kaze n'ukuri turabahaye kaze baze ari umugwi wa 5 ari umugwi wa 10 ariko bifuza kwiteza imbere nibaze badandaza ibihingurwa vyacu tuzoterana imbere twese uko uruganda rutera imbere niko abantu bose bazotera imbere.